GM Films, Godos Films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna amacakubiri afatiye ku manini amacakubiri afatiye ku ntara n'amoko amacakubiri afatiye ku manini kwica imice n'isangano mu bakozi b'Imana by'ukuri nakamuna ereka nakamuna by'ukuri nakamuna. Kugukunda bindimo sindabironderera kure musiguro y'urukundo bwuzuye uri isi y'amahoro yacu dushima Imana ko je nawe turahuza ibibera mu zindi ngo byo nakamuna turahuza. Nina, hamwe nosanga warambeshe bigeze hano no kwanka kugeza aho ndibagera ko twose rimwe. Kesi ya mwana wa mama nukuri ndabisaba imbabazi. Kesi ya mwana wa mama ndazi ko twabanye muri byinshi mugaho bigeze ndarembye kandi kumfira ikibazo sugufa ahubwo nuko nopfa tudasezeranye kora uko ushoboye kose uze tubonane ntarapfa nuko ndumva ko ndi kumfira hama aho mba nawe nakurungikiye ubwa mbere niwaza ntuzohazimira umuryango ni nimero 1. Hey, iyi message ndaguhaye iyi ni gashikizo kuzana ishire mu kibanza canje ubaye jewe nikiye kintu utokora kugira ngo ugarukane amahoro yawe. Kesia, ndazi umutima wawe n'umutima w'impuhwe nategerezwa gukora ikintu cyose cyo gukora ku mutima wawe kuko ushobora kugaruka mu gihugu kuko ndazi ncaye cyagusohoye mu gihugu cya kintu gikomeye cyane. Rero mwana wa mama je naguhamagaye kugira ngo ufashe muri ca kibazo wasiga ndimo. Niwe muhanuzi wanje niwe mama wanje wa kabiri n'ubwo ari mutoyi wanje urazi ko ivyo nakoze byose ukagira ishimikiro n'impanuro wamaye nukugira ngo mbe ndahano hantu ndi ni kubera impanuro zawe. Rero ndacagukeneye burya Kesi muri buno Burundi bwa Nyaburunga wasize hagati kuma kakisenya untana urugamba
burya rero naragwanye ndapfa ndananirwa, niyo mpamvu naguhamagaye ngo uzumfashe mu mugambi uraho. Nina, ndababaye cyane kubera ko ababyeyi bacu batubereye ibitsitazi aho kutubera isoko y'umunezero. ubu kweri byarase ko ubukoroni bubavamo. Kesya, ndumva kubwira umunyabwenge mugo nagoma ndakwibutse ko ndabona yarashwe mu jisho. Ugomba kwitiga gukora mu jisho kabiri uzogwe muri uzugwitigize. Nina, erega si we wenyine. Ubu numvise ngo na King Sebastian yaraje kundabarambura aca yigira hanze kugeza n'ubu nani yambuye iwe mfise ko ndavuga n'agahinda karanje. Mukobwa, nukuri wari umaze iminsi myinshi utaza kuraba batama. Uri muduki ko waduhevye. Nukuri si kubaheba, oya sinoheba abavyeyi, ahubwo nyene murazi tundi two mu rugo turagoye, ni twinshi, mba ndiko ndatunganya utuntu two mu rugo, udukorwa ndabutwatsi ndaduharura, umugabo ndamurindiriye kugira shike ndamwiteho. Nukuri ivyo nyene nkasanga vyantwaye nkabura akanya ko kuza. Ku vy'ukuri kuba ntabatemberera cane isi kubanka, oya ni umwitwarariko mfise cyane w'urugo, ukungene mba ndiko ndatunganya ivy'urugo ngasanga nabuze akanya. Wumva rero nukuri mukobwa ukaba ufise umwitwarariko nk'uwo mbona kuri mama wawe, nukuri urugo rwanyu ruhezagirwe. Erega ubundi uyo niwe mama wiwanje vy'ukuri, jewe burya ngera ikirenge mu ca mama. Indori pa kutsiko ngo civyara ningwe. Nukuri mama wanje ndamukunda cyane, ukungene amfasha mu bintu byinshi babingoye kandi amba hafi nkabinezererwa rwose. Mbere mama ndanabigushimira. Byo banivyo mutama wanje, nibutse umurundi yavuze ngo icyo umugabo atari yabayirarije. Aha ni mu bwami bwawe, aha ni mu rugo rwawe, nta nuwo kubegera ku bwawe muri iyi nzu. Nibutse agacupa warajije hajya mu nzu, reka ndakuzanire winwere. aho rero ikiyago cy'umukobwa na nyina cyama kiryoshe. Rero reka ndabareke mubandanye muyaga. Jewe hariho raporo ikenewe gose ngomba gutanga ku kazi kandi ndayikorera ku mashini. Ndagarutse. Nakibaza. None kama ngaho uri mu biki? Uri mu biki? Naho mvise yuko umuvyeyi yabera abana, ahubwo wewe uri mu biki? Naho bakubwiye yuko urukwavu gukura ruko nk'abana. Oya rekama ivyo
kuzimuwe ngo baragoza urashobora kuva tukanshira kumbabura ukanyutsa ukantungira hanani sono ufise ingene gisa noneho ntibyirirwa biratumena umutwe urubanza ruriciye iri ni icupa ry'umugabo wanje aha ni mu rugo rwanje rero nawe genda umugabo wawe aguha icupa hamurinwe ibisigaye umviye mu rugo mawe ibyo bireke siko reka ndakwereka umutwe ingene tubigenza ni hamwe abasangiye ubusa bita n'ibisambo ma reka nkwereke umutwe reka wewe unuge ko siko nanje ucuma zokeyo hanyuma ndikashatse ko ndi umukobwa wiwawe kamawe ubona uzonshira hiyi erega ivyayi kibotse irakirigata wewe giruko nukuri wa mugani nibyo reka ndagasome none ushaka icyo mu mazurugama ovutse ngo ikiga wa musatsi we ahubwo yiguca muri ayo matwi muntu ukuboza inyo gusa ushaka kumutsambuzaga wa musatsi we wakuzimuwe none nkunda kubaza ko inyo ukaba uyimaze niyaza akarondera n'ifura akaribura duce tumubarira ngo yoba yagiye he cyangwa yaciye he wambunuza ma please mbabarira nukuri erega nanje si jewe mu muhogo hari ubugara kwa budasanzwe desert none kama kaba kabaye nayinyoye yahetse none tubigirane ndakwicana imitwe labuteka imitwe mawe ndakwitse imitwe yawe niyigera ipfuba kuko je ndabona turagaragaye nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna emwe namwe bibiliya ntizibava mu ntoke oya yewe burya emwe imana niyidutunze jaho ngo warivyo nakuriyemwo yemwe guhera muri Sunday school nukuri sinokubahuka kuyipirira irara no ku musego papa ubayiki yewe jewe nanje umizisazi more cyane itabisazi siko ifumi iba nisazi amatema abina yagiye gusa bigenda gute ngo nsige icupa ririmwe inzoga ngasanga ririmwe amazi mutama uraraba ntukarira umwana ngo utuma agenda ubutakigaruka je byukuri naho ntamenyereye ibintu by'inzoga narumvise yuko inzoga iyimaze umwanya ifunduruye itegerezwa gucika amazi yego uravuga ngo yabaye amazi erega ikindi naco ndagusengera none wibaza kuzoga mu inzoga imyaka yose sinakubwiye ko imana ari yihindura ndakubwire Yesu niwe yahinduye amazi imvinyo none byo munanira gute guhindura imvinyo amazi nibyo Yesu arikoza kugira ngo inzoga uyigebe rigi bitangaza vyari kera none munsi biracakoreka ego nukuri byo nibyo
kanya nawe iyo mvinyu ko yase gushoka mu muhoko wa so wawe raba ugenda uyimene baboshwe n'akameremere imwe mu mbizi bahora imbere ngira ni amivumo y'abasogokuru tutabazi Imana tabara nta rukundo koko isi y'umwiza tuyiha amaboko tutizeye Imana nta mpamvu yo kuguhisha bisanzwe uri umuryango rero ndumva muri je yuko no kubwiza ukuri nandi majambo nta uhisha umwotsi nzira ikirasha brother ubu rero niho ngiye kubona umugore wanje mu vy'ukuri ko atagakiza afise ari muri babandi baza mu madini bakinyegeza ntatagakiza bafise brother bisanzwe je ndi muyabira aha kuze mpore n'ukuri en fait ujya musi je nabibonye ariko kimwe bikwiye kuvyihanganira kandi ukanakomera kuko atagapfuye ntagakira kuri je ndashima Imana mfise umugore mwiza Light ni umufasoni kuri bwa buryo ntoronka ijambo na rimwe risobanura ubufasoni bwiwe kuvyo kuri yambereye umugisha kwanza parfait nta mpamvu yo kuvuga vyinshi kuko urazi ubuzima je narimbayeho bwa buzima ku buryo ata muntu umwe ari kunyihanganira ariko buriya izina n'iryo muntu Right yambereye umuco koko kuvyukuri Right amaze kunyereka umuntu kenshi okay parfait reka je nawe tuje inama uyo mutima w'umukobwa kurahunga jewe ndamubaye hafi nkawusomora nkamukunda urutagereranya jewe nawe ntibizopfa biduteranya Izo hey byakugendekeye gute wagwaye aya masaha urashobora guturumba ukamengo waraye mu dupe inzoga mbega hoho waraye ngaha izo nzoga zakuzungurukanye mpaka bisanga hano urarengana muhiri wanyu Izo kuvyukuri kazoza kawe kameze gute raba ukuntu uri guriyononera mu nzoga abandi bahungu mu ngana ubu bariko barahangayika kugira ngo bategure kazoza ariko wowe raba umengo barayiroga pisine y'inzoga kuvyukuri urakwiriye ubutabazi bw'ijuru kandi ubu wa mukobwa wo kwa Yesu mwebwe murashotorana shaho raba ukuntu umene mushushu umushusho wanje ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka ivyo vyabaye kuri wa munsi wazuzaniye ikirato bakubwiye yuko naraye ndagitaye mu kabari
Karibu. Kanyana, kuje umeze uko na mahoro? Ngo amahoro? Amahoro je wayampaye. Wamenye ko ngira ayo mahoro. Ngende kigira kana keza rero. Wiyambika tureture naki. Ngure umuntu mwiza. Nagenda kubwira yuko ayi wawe nzanwe n'ibintu ibi bibiri bitarenga nibirenguke. Kumbe wigira ngo urasenga wigira kana keza. Gwire guri rukanga inyuma y'abagabo babandi. Warengo wari ex umugabo wanje. Kandi ugaseka. Kandi ugatwenga. Right. Wisobokesha ngo uje kuraba mabukwe. Kumbe uje kwirabira umu ex wawe. Uba waje ngo akubone, uba waje ngo yongera gushime. Erega yanzanye kandi akubone. Nagira ndakubwire. Ugende bukebuke. Aho wakagurukiye uguruka warara. Hewe nagenda kubira yuko tuko tubaba twawe. Nzotuvuna nka dukondora. Kumugabo wanje. Kumugabo wanje. Wikunda. Subiza hasi. Subiza hasi. Ugume mu rugo rwawe nyene. Kanyana, tekana. Wagerereye kure cyane. Jima narampizagiye yampaye umugabo mwiza. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Sinorota nifuza ex. Mu rugo iwanyu naje kuraba umuvyeyi. Urabizi ko ari senge umugabo wanje. Nubundi nuko habaye coincidence nkisanga mu muryango wiwe wa hafi. Sino rimwe arikongera kumbona mu muryango wanyu. None mu muryango ninda gukeneye. Urakeka rinda rikarakurondera. Ko mbona uri kurazana impagarara niki mu rugo rwanje. Singeneye sinshaka ndakwihanikirije ku mugabo wanje. Kugira ndamuronke. Byaravuye. Hari kiguzi byansavye. Rero wo kwitambika. Ceno honyora. Nizere ko ufise udutwi wanyumvise neza. Ugasubira gukikambikisha twa tuvunipuni muhiri wanje. Nzoca ndatuvuna ndadukondore. Nta nisoni. Ereka nakamuna byukuri nakamuna ereka nakamuna byukuri nakamuna. Dia, nukuri kintu savye ni ciza cyane. Kandi ndumva atampamvu yo kwanga gushigikira kuri ico ciyumviro. Kintu nkenera ni gusaba uruhusha ku mushinga nawe wanje. Kandi nawe nyene ndizera ko adashobora kwanga. Ibisigaye reka ndakwegeze kwirembo. Mama turaryohewe cyane kukubona kweli. Twaje kugusengera, tumvise kumerewe nabi. None rabi Imana yakoze ibikomeye. N'ikimenyetso cerekana kuko watoye imitende. Ndanezerewe cyane ko Imana yakukijije. Karibu umukozi w'Imana. Karibu nawe. Murakoze cyane. Nari nagiye kugirisha controle kwa muganga, twajanye na parfait. Ndashima Imana n'ukuri. Reka ndagushingire nahe gato. Ico gihe umuce munini w'abakristo wabona ko atakintu na kimwe nzovamwe waramaze gukunguta karenge. Ariko Light wowe ntiyambonoko. Yafata nk'intama ya Yesu yatakaye. Kukaba nkako nta kure cyane haba Imana itokora umuntu. Allo? Birihuta cyane. Okay. Ndaje. Kuze, bibaye ngombwa ko ngenda. Madame agize akabazo.
ikintu kibaye birateye ubwoba. No, nibaza ko ari bisanzwe. Ndaza kubikubwira, okay? Okay, bon. Anje ngomba ce ntaha. Kuko hari ibintu nshaka kuja gukora muhira. Sawa, ngira tubaza gusubira ku mugoroba uraza kumbwira ibyabaye ngene bimeze. Izo. Nakubwiye ko muri uno mwanya nkeneye kimonyi bagiza. Ukaba ubona uruvugo rumuriko wo gwihanganira. Genda uresheje napfuye inyuma. Nukuri ntazoduteranya. Nta kintu na kimwe cyo duteranya ngaho. Ijambo ryose we uvuga ndagegereza umutima kuko ari wowe urumuri mu mwijima. Mukunzi wanje nuko ndashima Imana cyane kubwawe. Ndavye umubano dufitanye niwe nari narasengeye, niwe nari nasavye Imana. Ndashima Imana cyane ko yakumpaye. Ya ubuherutse urumbagije ico abavyeyi baba baranyishuye gucerekeranye na mariage yacu, ariko nari nakubwiye ko atanyishuye nari bwabone, ariko ubu baranyishuye. Nari nifuza kukubwira ico abavyeyi bishuye. Right. Umbabare sindaguciriyemo. Jewe nkikubona kwambereye buri kimwe cyose mu buzima bwanje, kandi mu vy'ukuri right. Ubu nturabufise kandi cyane, ariko mbabarire kuko icyo ngiye kukubwira gishobora gushingura umutima. Uri umunyabuntu, ariko nkurikije uko ijambo ry'Imana ritubwira nasanze udakijijwe, kuko ubuntu n'agakiza ni ibintu bibiri bitandukanye. Nkurikije imyemerere y'idini ryacu nibo kwemera kwakira umukobwa asa nkawe, na mama ubwiwe ntiyashobora kunshigikira. Light, nacyo ndagushinja, ariko Light gutangurira muri mpemu ugasozerera mu mubiri bizobabaza benshi, bizobabaza benshi, kandi bazicuza. Megani deyabarose ko mwari mwatanguye neza. Megani deyabarose ko mwahamuwe n'iby'isi. Mahoro mama. Yesu nashimwe. Mama uragwaye? Ninde yakubabaceka mama? Ko mbona umenga ntumeze neza.
GN Films, Godos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, double favor without limits.